SOSUMO dushaka niyihe kuko nababajije bambwira bati twebwe two kwimbura mu myaka 3 twaba dutanguye kwimbura ibiro amatoni amajana 3 ibihumbi amajana 3 ku mwaka ati tugakoresha abakozi ibihumbi 12 ariko twe turahazi bafise ikibanza kinini cyo kwimuka mu misigati myinshi cyane ndetse murazi ko tunatafitaniye amasezerano na Tanzania ko twoca turimana hajya hakurya hama rero twesha tuva tuti umutahe wacu rero ni SOSUMO dufise uno munsi ni irya mirima ibi bindi tubura namwe ni mu muzoca mubizana ucuba namwe umutahe wanyu natwe umutahe wacu nuwo ubu rero naciye vuga nti nibatangure rero kuraba bagira inama muri SOSUMO niyo societe kugira ngo barabe SOSUMO dufise uno munsi na SOSUMO dushaka imeze gute duce turaba ivyo dufise duce turaba ivyo nabo bozana duce tuharura tuti wewe ufise ibingano uko natwe dufise ibingano uko mu vyo twimbuye tuzohora tugabura gutya abantu je ndabizi ko ivyo babitinya kubera abantu bamenyereye kunyonora kubera haca haza gutunganya rero itunga hamwe haba control gestion abantu babitinya avuga ati nawe nzosubira kunyonora gute abakozi bakubwira ngo urumva ko bazocatwirukana ndababwiye ko bazobirukana nagira ahubwo hazokongererezwa ko nabandi none bazoza kubirukana bazana abandi cyayi bazokongerereza ko abandi ivyo twarabisavye nabo n'abahindi mugabe ikintu nabonye nabo n'abaswahili keshi abagana n'abataragira ubwo buswahili kuko bataraheze ibiganiro hari abandi nka otebe baca bashaka yuko ijya mirima yose yicayi yitwa zero yuko atamutahurimwo twere natwe tuvuga tuti ijya misigati ya SOSUMO ijya mirima yose n'umutahe ivyo dufise n'umutahe nawe zana umutahe gwawe hose rero niko tubigira kandi nagira ndababwire igihugu gitezwe imbere n'abikorera ivyabo ntigitezwe imbere n'aba bakozi ba leta mubona umukozi wa leta ngo naho twotembagaza SOSUMO nta kibazo cyaduhakaza handi je ntembagaje bacamakaza handi ivyo bintu nibavyumve kandi umuntu nababwiye nti umuyaya umwana yapfuye umuyaya cata uryago bari umuyaya nabo ko baza baratembagaza ama societe ntibavyitegurira yuko umwana apfuye umuyaya cataha ntibamenye yuko bategeza kubungabunga ayo ma societe ahubwo tuyakomeze tuyavyure abanyamitahe tubazane dukora amahinguriro akomeye niho bizogera neza none nko mu Burundi musanze dushora hanze nk'isukari itoni nk'ibihumbi amajana 2 twoba duhomvye iki ko nayo mahera mva makungu acaza na cyane ko kwisi bapimye isukari y'Uburundi ngo basanga hajya ahantu muri SOSUMO isukari ibaho n'isukari gitangaza kuko barapima kugira ngo haza gasose mubamukoresheje isukari ingana iki murumva yuko rero tugeze kure cyane iyi SOSUMO rero ntibatera ubwo ivyo vyo kugurisha n'abantu bariko bagwanya uwo mugambi kuko umenga hariho idayimoni yankiterambere ry'Uburundi nk'ubu hariho idayimoni iri kuravuga ngo bigwanye ayo mahera ntaze naganda babwire uzo bigwanya tuzomugwanya ko dukeneye ko Uburundi butera imbere abasahiriza Uburundi nabo ngo amahera muyumva mu mpapuro nagira ndababwire ko igihugu kidatezwe imbere n'imfashanyo igihugu gitezwe imbere n'ibikorwa by'abene gihugu ahubwo bariko baradekesha ubwangi ngo je nageze uja muri banki mondiale ndababwira nti je ntimumpa imfashanyo mpingurane nzoba nayibasubije mu myaka 3 bacango wewe yadusubiza gute ntinzokora iki nkora iki kandi baravyumva ko bishoboka baca baritwengera iyo ngurane ntibashobora kuyima ngo yareka tugufashe ho kugufasha nta muntu yemwe je nimwavuga ko ushobora kugurira icupa umuntu utazi cyo zomukurako ntibikunda nabajya rero ntimuze mwitegeko iterambere rizova mu makungu iterambere rizova muri twebwe nyene hajya mumbwira ngo genda ufate ngo ingurane ngo twungurize imishahara mumenye ko Burundi bamuri ko murabutembagaza kuko umushahara mu isanzwe ari kungana no mwimbuye ibi rero byo kuvuga ngo tuje gufata ngo ingurane ahubwo nimwemere ko igihugu mudakora tuzomanuka gushikaho duhembwa umushahara ubusa none tudakoze nimwamwiyumvira imfashanyo jewe iwanje sindi womba hari habarundi umenga nabo kwama bariko barasega bateze intoki jewe mu ndero narezwe kuva kera narindi sindigera nsega rero nimwaba mushaka mwebwe kuguma musega nimurindire ya myaka mwavuga ngo uzokwitoza cyane uzokwitoza muze mutohe uzogenda gusega kabisa je ndababwiye n'umuntu asega ndamutwenga nta aya maboko dufise arashoboye nimuyakoreshe murabe ko Burundi kitaba igihugu cy'igitangaza
kizima noneho batanguye no kubibura. Patiri wo ngaha umuyaga aravuze ati umunsi abarundi bazokwikangura isi yose izojugumira. Bijya nivyo umunsi twikanguye tugakora nta myaka 5 izohera isi yose itajugumiye. None ubuhoho murigira mubona turiko dutora amahera azokora mu mwaka, murigira muvuga murumva rero ngo bataduhaye imfashanyo, turaba amahera twe tuzoronka hanyuma amanyamahanga azoza ashaka adusahiriza. Hama muca muvuga muti berube itwarirwa muri presidence, ngo none ngo hari hakunguko itunganywa ry'ikigega cy'igihugu. Ega ndabwire riratunganywa neza. Ijya banki nkuru y'Uburundi ni banki ya twese. Ikibazo kijanye n'amahera, obligation de patrimoine, ni ikibazo de souveraineté gitwarwa n'umukuru w'igihugu, naco abahinga baco nabo muri banki nkuru y'igihugu. Hanyuma rero ubushikiranganje nabwo bw'ubutunzi bujejwe rero gutunganya ubutunzi, gukoresha amahera, kwinjiza amahera no kuyakoresha, mugahaka caba ikindi kigega. Rero cimfata yuko wagiye gusoroma ari nawe yarura, uzomenya gute ivyo yasoromye n'ivyo yaruye. Hajya rero ijya banki nkuru y'igihugu, umukuru w'igihugu ategereza gukurikirana ingene ubutunzi bw'igihugu bugenda buraduga canke bumanuka. Hanyuma rero hagaca hafatwa ingingo zibereye kugira ngo ibintu bigende neza. Rero muvuze ngo akunguko, nagira ndabwire ati no peut pas être jugé parti. Ukoresha amahera n'ubushikiranganje bw'ubutunzi ni wayegeranya akayazana akongera akayakoresha. Mugabo dutegereza kubona hinji yangahe hasohotsa ngahe. Ivyo none tuzobibona gute igihe banki y'igihugu mwavuze muti niyigire? Nibaza yuko ivyo birahagije kandi birumvikana. Hanyuma rero abanyeshuri bagira amaroshereshe ni kibazo dufise ku mutima, tumwama tukivuga no mu namashikiranganje. Ndazi ko ubushikiranganje bw'indero bugifise ku mutima. Aha rero dutereza kuronka amalaboratoire akwiye, amacentre de recherche. Washaka burya turafise n'umugambi wo kubaka centre de recherche, centre national. Turafise uwo mugambi, nuko amikoro ivyo tuza turakora tubikora dukurikije amikoro. Rero nagira ndabaremeshe ngira ko nabijya mwavuze ngo akarusho muri kaminuza. Erega byose biva ku mikoro tuba dufise. Natwebwe tugira ingufu ziwacu. Mugabe cyo no hanura abantu. Twemere twitange. Igihugu nigishobora gutera imbere tutacitangiye. Umuntu ngo nzokwiga a condition ke. Nagira we ni warukeneye ubwenge. Urakangisha ngo mbere ndaretse kwiga. Aha twese mu miryango dushatse kubikora vyokunda nuko turi bahomba Reta mpa mbega iguhivye ukuye ko na fraud guca kukanka kuyirega. Amahera yo kwije mu kigega abacamo imuyaro rero kunyene ikibabaje ugakingira ikibaba umuntu ageze fraud ugacugaruka ngo mpa mahera ikigega ca Reta mpa mahera warase ko yinjira none yuko yarondera hega inku ikamico wayihaye. Rero nagira ndabwire ubu ni gihe cyo kwitanga. Ayo natwe twifuza yuko abana bose baba mu baronka indaro ku mashuri biga ko kugira ngo gaburya n'imibano nihikomerera niho babona niyo baje bahana ivyiyumviro kuko babana. Mugabo tutagira mikoro twoca tugira gute? Turavuga tuti ubu rero uzotanga umuryango wawe, baravuga ati ni kure niki, burya dufashanije twese ntagire bubesha. Burya harabuze umuntu arihira Minerval umwana atari gwiwe kuri kaminuza bariho gose, ndazi n'abakadre bafise abana barihira. Emwe cendazi ivyo biriho. Rero natwe tumve ko abamo kwitanga n'ishaka. Abana nibareke kwiga a condition, nibige bavuga ngo ngiye kurondera ubumenyi. Iyo NS ndababwira n'ishuri y'ubuhinga, mbwira ingene wo kwanka kwiga NS ukaca kwiga faculty y'igifaransa. Cene mumbwira umuntu lisasiye mu gifaransa ni gicyakora hejeje, umuri sase mu gifaransa ni gicyakora hejeje amashuri kwigisha ko mu journalist. Nana journalist abize gifaransa ubu ntibakwiye baba journalist babigisha ku buryo wanka kwiga ukaja kwiga ngo ngiye kwiga icongereza ukaka kwiga neza. Ishuri ry'ubuhinga uzovayo ushika ukora ibintu akazi ushika ukaronka kuko ni uca wihakaza. Mugabo
ngo ndi risase mu gifaransa nabo biciza cyawo usanga batarasoma n'ibitabo na bitatu ngo muri risase biranababaje ariko nagira ndabahanura ishuri amashuri y'ubuhinga niyo tugiye ahubwo gukomeza kugira ngo abana bacu bakure bafise ubuhinga ivyo bindi gifaransa uzocigira mu bitabo noneho irya shuri shingiro nico ryari rijejwe kwigisha kugira umenye ururimi uzokwigamwo ivy'ubuhinga ivyo birashoboka twese twarize mugabo ndiko mvuga uko hari habize igifaransa bariko barakora ibintu vy'iterambere bikomeye none sinabonye engineer electromecanicien asigaye arusha aba agronome kumu agronome burya gikomeye ni ingene ushobora kugira ubushakashatsi uhejeje ishuri rya kaminuza rero kora ya amikoro ni mato ajanye n'amikoro y'igihugu ubo ndetse ubigisha uhejeje kubigisha bagaca bigira hanze ataco bamarira igihugu ngira ngo na leta nuko nyene leta ari twese abene igihugu yo havuye icika inkokora none twese ntibikunda ntiducika inkokora turabene igihugu twese mugabo turabona yuko umenga abize baba ariko biga uburozi ntibariko biga ibizobafasha nitwige n'umuzirikanye tuwushiremwo nico gituma mpamfata umwanya ndiko ndabigisha nanje kugira umuzirikanye